nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yaragendeye ngaha hari hasanzwe hari amasosiyete ariko arahimbira hanyuma agenda avuze yuko ibikorwa bigiye gutangura vuba bwangu. Ni muri iyo rero ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo umukuru w'igihugu yavuze kugira dushobore kubishira mu ngiro koko. Mwabonye ko batanguye gushiraho amazu azogiragwa ko ubu amahinguriro, ndetse mwabonye yuko n'abahinga bazodufasha muri ico gikorwa bamaze gushika. Vuba rero bwango twari twashitse ngaha kugira turabe ibikenewe vyose yaba ivyihuta ndetse n'ibindi kugira bishobore gutungwanya vuba. Murazi na cane yuko bisaba uburyo, mugabo uburyo busanzwe bwarategekanijwe uko uyu mugambi twari twawiteguriye. Murazi ko duheruka no guhindura ibwirizwa rigenga amahera azokoresha no mwaka, nayo nyene tukaba twarayashizemo. Ubu rero vuba ibikoresho byaramazwe gutumwako biriko biraza, ibindi navyo mwabonye ko birakora. Vuba rero bwango tuciye twihutira cane gushira mu ngiro intumbero ndetse n'imbonoka zoza kuri uyu mugambi w'ubutare ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu.